Nshuti nawe mukunzi uriko urakurikirana kino kiganiro c'amagara meza, turasubiye kandi kugweza kaze muri kino kiganiro c'amagara meza. Mu kiganiro c'amagara meza cuno munsi twaba tugiye kuyaga cyane ku ngwara y'amaso. Hano rero muri studio twaba turi kumwe na Harimenshi Alex. Amahoro cyane Alex. Ndabaramukije amahoro nanje. Akenshi ingwara zamaze kunza gufata abantu ziciye ku meza, ukuvuga kukuntu abantu bafungura. Uno musi twaba twabwiye abariko batwumviza yuko tugiye kuyaga cyane ku bijanye n'ingwara y'amaso. Mbega none umuntu ashobora kugwara amaso bivuye ku byo yafunguye, bivuye ku meza ga Alex? Ego cyane rwose ijana ku ijana. Muri ingwara y'amaso turaza kurabira hamwe ibimenyetso birangwa ubugwari bw'amaso tugiye kuvuga, turabire hamwe ibituma n'ukuntu umuntu yobikinga canke akavyivura wenyene yamaze kugwara. Tugeze rero ku bijanye n'ibituma, niho tuza kwerekana rero ukuntu bimwe mu bituma bitera ingwara z'amaso bituma abantu usanga batonze imirongo bariko barivuza bo nyene babyikwegera hage nyene ku meza mu ngo zabo, mu kwihereza ibitari byo no mu kutihereza ibyari bikenewe kugira ngo amaso akore neza. Ivyo rero turaza kuvyerekana mu kanya gatoyi, muza gusanga abantu benshi aribo bigwaza ajya amaso babizi canke batabizi. Muri kino gihe rero umuntu ariko araraba uzosanga hirya no hino abantu batari bake, mbere banashaka harimo n'abana bakiri bato cyane usanga biyabira ingwara y'amaso, ahandi nabo ukasanga barambaye amarori, abandi bakaja kwa muganga, n'andi maso mu by'ukuri usanga ari amaso twavuga yuko agoye no kuvura. Mbega nk'abo bariko batwumviza ubwa mbere bwobwo ibimenyetso by'iyo ngwara y'amaso bimeze gute? Ubwa mbere hoho tubwira abatwumviza yuko tutagiye kuvuga ingwara z'amaso tuvuga imwe ukwayo, mugabo tuza kuvuga muri rusange ingwara z'amaso zirangwa n'ibi bimenyetso. Ni ukuvuga hariho iyo umuntu agwaye amaso hariho ibimenyetso bimwe bishobora kumugaragarako, nk'ubu nk'akarorero hariho abantu iyo bariko barasoma igitabo canke basoma ku kibaho, ndiko ndavuga nk'abanyeshuri canke abantu bari mu maseminaire ya formation, ugasanga iyo aravye indome abona ibintu vy'ibikeke umenga indome ziriko ziriruka. Ico ni ikimenyetso cerekana ko umuntu aba agwaye amaso. Cyangwa ugasanga n'indome ubwazo ntakizibona, cyangwa akazibona ziri kure cyangwa akazibona zimwegereye cyane, cyangwa ugasanga mu maso iyo ariko yaravye umuco w'itara cyangwa w'izuba akaca yumva imisonga myinshi mu maso. Icyo ni ikimenyetso cy'uburwayi bw'amaso. Cyangwa ugasanga araremerwa kw'izosi, ukamengo kw'izosi bahateretse umwana, na cyane cyane iyo yasomye cyane cyangwa akaba yahanze amaso cyane ibintu by'umuco, ariko araraba televiziyo, ariko araraba mu mashini z'ibinyabwonko bita ordinateur, ugasanga acaremerwa cyane kw'izosi, iyi mitsi yo mu misaya ikadarira, tension nerveuse. Cyangwa ugasanga mu maso hatemberamo ibintu umengo ni umusenyi, cyangwa ukamenya ingohe zagiye mu maso akivyiringira. Ivyo ni ibimenyetso by'amaso. Hariho mbere banashaka na bamwe bamuzosanga umenga mu maso muri uko kwivyiringira nyene uriko uravuga umenga harimo agapiripiri. Ego rwose birashika ukamengo hari agapiripiri mu maso, cyane naho ugasanga aha kwibi bigohegohe kiki gishishwa gifutse amaso, icyo twita paupière mu Gifaransa, ugasanga harirabuye kubera yamarika arivyiringira. Iyo umuyaga uje ukamurasira mu maso amosoza akaca yizana. Ivyo ni ibimenyetso biranga ayo maso tugiye kuvuga. Canke naho ugasanga aha mu ruhanga, mu ruhorihori, aha mu rwikorero bavyita mu rutwariro, ugasanga aratonekara ukamengo hari urudengeri rw'amazi ruhazunguruka, na cyane cyane y'izuba rimurasiyeko ugasanga umutwe umengo yosara. Hari n'abandi babageze ku rwego rwo gusinkara cyane agasigara agira iminzerere cyangwa ibintu umengo ni ingoma bivuga mu matwi, ibyo twita bourdonnement d'oreille. Hari igihe abantu usanga yama arushe, akonyokewe,
akigorora akayuza nk'urya muntu ashonje cyane yabuze ibyo yihereza kandi mu by'ukuri adashonje bitewe n'ibyo twita asiteni ni ukuvuga intege nke z'umubiri aba afise bitewe n'ubugwayi na cyane cyane bikomotse ku kiba cyateye izo ngorane z'amaso. hanyuma biranashika abo bantu bagoye amaso akagira ingorane yo gufata ku mutwe kubera yuko ubwonko buba bwarasinzikaye, ikintu cyose kimuguye mu bwenge ari ku ishuri ari byo yiza ari byo yasomye akaca byibagira bikaca biguruka. Ibyo byose ni ibimenyetso byerekana yuko umuntu aba ariko arasinzikara n'izo ndwara z'amaso. Muri make muri magufi rero ibyo ni byo bimenyetso by'uburwayi bw'amaso tugiye kurabira hamwe ibitera iyo ngorane n'ukuntu umuntu yobyikingira cyangwa yoshobora guhangana nabyo akoresheje ibintu kama bitwegereye bivuye ku meza kuko n'ibyamwishe kenshi biva ku meza. ngira ngo mwebwe muri ko muratumviriza muheje kumva ibimenyetso rero biranga muri izo ndwara z'amaso nkumbure n'ibindi akaba yashoboye gushikako mugabo ngira ngo ahakuru muheje kumva yuko ibimenyetso nyamukuru byo bari byo ariko amara kandi tugarutse muri kino kiganiro tubwire abariko baratwumviriza mbega ibyo byose kugira ngo umuntu ashobore kurwara amaso biba byavuye kuki bituma niki? Nkuko nabivuze tugitangura muri kiganiro ingwara nyinshi abantu bagwaye ziterwa n'imirire mibi. Mu byigwa byakozwe n'abahinga na cyane cyane bikemezwa mbere n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho ibifungwa ku isi PAM. Aha mu Burundi basanze yuko nk'abana barenga ibice 58% basinzikajwe n'indwara z'imirire mibi, kandi si abana gusa n'abantu bakuze nabo bararenze. Ku isi Dr. William Osler ni umuganga rurangirano w'umunyakanada yaronse ibidari by'umwaka byinshi kubera ubuvumbuzi yagiye avumbura ku by'amagara y'abantu. Yemeza yuko ibice 90% nuvuga ku bagwayi 100 ku isi bagwaye 90 muri bo baba babitewe n'amakosa bakorera ku meza, mu byo barya bitari byo, mu byo banywa bitari byo, no mu byo bateza kurya no kunywa mugabo batabyihereza kuko batabifise, kuko batabizi cyane kubera yuko atari byo baha agaciro. Nuvuga rero mu yandi majambo ibituma bitumye abantu basinzikaye bama mu bitaro bari ku musego harimo n'izi ndwara z'amaso kenshi biva ku mirire mibi. Akararo twotanga rero dufatiye ku maso, hariho ibintu bita mu gifaransa aliment d'imitation, ni ukuvuga n'ibifungurwa hamwe n'ibinyobwa usanga abantu bihereza mugabo bifise ishusho nk'ibifungurwa mugabo kandi atari byo. Aha twavuga nk'akarorero nk'ubu bugari usanga bw'umwumbati binika mu mazi hanyuma ukazosanga imyumbati barayitetse mu nkono bayinika mu mazi indwi yose hama barinura baranikira barasekura bagira ifu babyita ikirobeke. Burya bugari mu bisanzwe nta kintu na kimwe kizima gifasha amagara y'abantu kiba kirimo kuko n'isukari ubwayo umwumbati usanzwe ufise kugera ku bice birenga 40% iba yaratakariye mwajya amazi. Ndiko ndavuga isukari bita amido, nibijya bintu mengo bifu usanga mwijya ngunguru cyangwa mwijya safuriya cyangwa mwijya base barinitse mwijya mwumbati. Mugabo usanga nkaha imbo ari naho mbere usanga abantu benshi bagwa indwara z'amaso usanga biyegura ku bugari bw'umwumbati mu gitondo ku mugoroba mu gitondo ku mugoroba. Kenshi baba bitewe n'ubukene, mugabo hariho n'abatabiterwa n'ubukene ahubwo bakabiterwa n'akayabago kubera yuko aribwo bakunda. Igihe rero abantu mu gishingo cy'ubugari bw'ibigori bukaranze, mu gicingo cy'ubugari bw'ingano baba ku bugari bw'umwumbati, indwara z'amaso ntishaka kuzikinga kuko uretse ko umwumbati ubwawo usanzwe wifitiye n'indemamubiri ni ukuvuga proteine ziri ku rushi atabinure wozironderamwo insanganyangaburo n'amavitamine umubiri ukeneye kugira amaso akore neza. Ndiko ndavuga nka vitamine A ntushaka kwirondera mu mwumbati. Insanganyangaburo zikorana na vitamine A kugira ngo imitsi yacu bita amanere ishobore gukora neza ntitugwara indwara z'amaso. Iyo ntuza kuyisangamo kuko nk'ijya mitsi usanga idariye kwizosi ugasanga umuntu yamaremerewe ku izosi, imitsi yo mu musaya ugasanga iradariye irakweguka umutwe ukagumumeneka. Kenshi ni ingaburo umuntu aba yarabayemwo itagiramwo vitamine cyangwa insanganyangaburo A hamwe n'insanganyangaburo zo mu gwa B ikamoko 18 bita vitamine B complex. Iyo rero abantu bama ku bugari bw'umwumbati iyo insanganyangaburo A na vitamine B ntushaka kuyironka byoroshe namba na cyane nko mu kiyaya Cimbo aho usanga abantu barya ubugari buri munsi bw'umwumbati kandi ibigori biraho n'ubugari bw'ingano buraho. Ako nakarare iyo n'ingaburo rero
y'inyiganano busa n'ubugari mugo ntibari buri bwo kubera yuko ataco bwinjiza mu mubiri. Ikindi naco hariho nk'igihe usanga mu gitondo mu ngo z'abantu benshi na cyane cyane mu bisagara ku migwa mikuru y'amaprovinsi y'amakomine hari abantu bitwa abasirimu abadandaza babayeho mu buryo bwitwa ko buteye imbere. Usanga mu gitondo aho gufungura ubugari bw'ingano ubugari bw'ibigori bujya bukaranza pana bumwe bweruka, aho gufungura ibirayi ibiharage ibijumbu igitoke ubwishaza usanga bafata imikate yakozwe mw'iyifu iyi farini yera bakoramo imikate n'amabenyi cyane naho badafashe imikate bagafata amabenyi yakozwe mw'iyi farini nyene itagira agaciro kagaburira umubiri ni ukuvuga farine hafine mu rurimi rw'igifaransa. Ico gihe rero uretse kwabo bantu bakarigwa n'ingwara yo kugumbiza kuko izo ngano bakora muri iyo farini ziba zaratakaje ibintu twita cellulose cyangwa fibre vegetale birinda kugumbiza, n'isanganyangaburo zisanzwe mu ngano ntiziba zirimwo ku rugero rusabwa n'irya fu cyangwa irya farini yera. Igihe rero mu gitondo aho kurya ubugari bw'ingano urya ibenyi cyangwa umukate wera ni ukuvuga wakoze muri irya fu yera y'ingano yeruka, icyo gihe yama vitamine wasabwa yo mu wa B aba yaratakaye ku rugero rushemeye, kandi ari imiti yacu bita amanea akeneye kugira ngo imitsi igumane ibintu bita gene de myeline bituma iyi mitsi yo kwizosi itakudwega ngo wumve yamukanashe, n'iyi mitsi yo mu misaya itagukanata kugira ngo wumve nyene uri relaxe, ni ukuvuga uremurukiwe mu bwenge hakeye. Ni ukuvuga rero iyo ngaburo ikwiye gusimbuzwa aho kurya imikate yera n'amabenyi mu gitondo atari ibyago wagize worya ubugari bw'ingano ubugari bw'ibigori burya bukaranze ukarya ibiharage ibirayi amateke igitoke ibijumbu n'ibindi igihe ubutagwaye indwara ikubuza kimwe muri ibyo tudondaguye. Ariko rero kenshi bazasanga mu bisagara ufata icyayi kiranyi kitagira amavitamine atabyunyu atandema mubiri atabinure atasukari nziza uretse ijya bongeye mu mahinguriro irimwo ukaciyikoza indya. Dr. Hensdien yemeza yuko ari indya ipfuye, ni ukuvuga itagira byangombwa. Nubwo buryo rero indwara z'amaso zitewe no kubura vitamine zo mu wa B hamwe na vitamine A zica zigisivya, aho rero indwara z'amaso zirazinjiye. Hariho n'ikindi kandi reka kuvuga, hariho abantu usanga muri kamenyere kabo bama mu kabare ugasanga aya marika arihereza ibiyeri insongo ugwagwa n'izindi nzoga zirimwo ubumara twita alcohol. Icyo gihe rero iyo ijya alcohol ivuye mu nzoga ishitse mu mubiri w'umuntu ariko arayihereza ikagera mu maraso, amaraso akayijana mu gitigo, igitigo kica gihingura ibintu mu gifaransa twita enzyme simbona ukuntu nabivuga mu kirundi, iyo bita alcohol dehydrogenase. Ikirengera kuri ya alcohol wihereza mu rwagwa mu nzoga zihinguwe mu buryo bwa kijambere, hama ya alcohol ikacivyara ibintu bita acetaldehyde dehydrogenase. Mu byigwa byakozwe n'abahinga mbere bikemezwa no mu bitabo byinshi byanditswe by'abahinga, n'uwo bishaka yoraba mu gitabo kinini cyane cyasohotse mu mwaka wa 2000 cyitwa Larousse Medical. Abahinga bashakitse barerekanye yuko ubwo bumara bita acetaldehyde dehydrogenase busangangura mu maraso y'umuntu yihereje inzoga z'amoko atandukanye, insanganyangaburo cyangwa vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine E, mbere n'ibyunyunyu bitandukanye nka zinc. Ibyo bica bisangangwa mu mubiri w'umuntu ku buryo n'ingaburo y'uwo muntu iba ibereye mu maraso yiwe, basanga afise ibyunyunyu n'insanganyangaburo biri munsi cyane y'urugero yategeza kuba afise bafatiye ku ngaburo yiwe. Mugabo ugasanga umuntu yama mu kabare igitondo umugoroba. Nicyo gituma uzosanga abantu bakunda kunywa inzoga bakarya imikati n'amabenyi bakaba ku bugari bw'imyumbati, uzosanga bakunze gukarirwa n'indwara z'amaso zirangwa no kumva ibintu bitembera mu maso mengo ni umusenyi kubera kubura vitamine A. Kijya n'ikimenyetso cy'uko ata vitamine A afise ikwiye, akamererwa ku izosi n'imitsi yo mu misaya ikadarira, izuba rimurasiye ko akumva umengo yosara mu mutwe. Icyo ni ikimenyetso kiranga yuko vitamine A na vitamine B atabiriye ku rugero rukwiye. Mbere n'icyunyu zinc gituma umubiri wakira ukabika ya vitamine A twakuye mu mfungurwa
icyunyu zinc gituma iyo nsanganyangaburo cyangwa vitamine A ikoreshwa n'uduhimba two mu maso bita retine kugira umuntu abone neza, nayo ntibiri mu maraso ku rugero rukwiye iyo umuntu yamara ikaranywa inzoga. Mbere twavuga byinshi mugabo reka tuvuge nk'akarorero ku isukari yo mu mahinguriro. Burya ijya sukari yo mu mahinguriro tunywa mu cyayi, tunywa mu ikawa, tunywa mu ifana, tunywa mu maji ibi twita imitobe, bijya nayo irafite uruhara ruhambaye mu gutuma abantu barwara indwara z'amaso. Kubera iki? Bica mu nzira nyinshi mugabo mvuge izi zoroshe gutahura. Iyo umuntu yihereje isukari yo mu mahinguriro ari mu ifanta cyari mu mutobe cyangwa ibyo twita jus cyangwa mu cyayi cyangwa mu kawa, kugira ngo iyo sukari igeze mu maraso ntigume idengereye mu maraso ngo umuntu imukwegera akarambaraye mu buryo bwihuta, bisaba yuko urwagasha ni ukuvuga pancreas ruca ruhingura inkaburamubiri bita insuline. Iyo insuline rero ikigenda ikagabanya ya sukari iri mu maraso kugira ngo ije kubikwa mu gitigu no mu misoso, ni ukuvuga miscle. Icyo gihe rero umuntu ntarwara diyabete kiretse iyo urwagasha rwarushe. Muga kugira ngo urwagasha rushoboye kugabanya isukari yo mu maraso wihereje mwa ya mafana mwa ya mitobe mwa ya cyayi mwa ya kawa, bica bisaba yuko mu mubiri wawe haba hari ibindi bintu bibiri bihambaye. Ni ukuvuga ni insanganyangaburo cyangwa vitamine E hamwe n'icyunyunyu bita magnesium. Tutibagiye rero insanganyangaburo cyangwa vitamine B ya mbere na B ya gatandatu. Iyo rero ugwije isukari mu ngaburo yawe ubishiye mu byurya cyangwa mu binyobwa, kuko hariho n'abarunga isukari mu gishingo cy'umunyu, icyo gihe urwagasha rutanga insuline mugabo rugakenera ya vitamine B na ya magnesium kugira ngo isukari igabanuke mu maraso. Nuvuga uko ugwiza isukari rero ni kibyo byunyu niyo vitamine navyo bigenda bigabanuka mu mubiri. Ubuze rero vitamine B wamurushe mu mubiri kama wayuza wigorora, umuntu uri ngasatagurika, uremerwa ku izosi, imitsi iradayira, na cyane cyane iyo ibintu bita gaine de myéline bikingira imitsi yacu yo mu bwoko bw'amanere iba yagiye igabanuka mu maraso, ibyo twita demyélinisation. Ni hajya rero uza wumva ngo jewe ngo ntambaye amarori ndaraba umuco w'izuba cyangwa w'itara nkaza numva amaso n'imisonga, nkaca ndemerwa ku izosi nkaruha, ntaco ncumva singifata ku ishure, iyo nizi ibintu muri seminaire bica biguruka. Ivyo biba biterwa rero niyo ngaburo y'imfungurwa zitarizo z'ubugari bw'imyumbati, ubugari bw'ibigori bijya bweruka, inzoga, iyo sukari yo mu mahinguriro abantu bamako cyangwa y'amaji y'amafanta bamako. Mu yandi majambo cyangwa yuko ibitera izo ndwara biva ku meza yuvyamye ku kibura rero vitamine A, icyunyu bita zinc hamwe n'ibinure bita les acides gras essentiels. Ibyo bintu bitatu niho urwara y'amaso arangwa na bya bimenyetso twatondagura. Murakoze cyane. Tuze neza yuko mwebwe muri ko muradukurikirana muri kino kiganiro ko muri ko murafashwa. Mu kanya mutumire wacu akaba ariko atubwirana cyane ku biyeto eka n'ibituma. Mbega hariho abantu bamwe uzosanga bafite indwara z'uruhumi, zero n'indwara z'amaso mu zindi ariko bita cataracte mu rurimi rw'ifaransa. Mbega ibyo murije gutubwira byo bifitanye isano? Birafitanye isano mugabo hari ikintu nagomba nsobanure gatoyi. Indwara z'uruhumi byo twita aveuglement biratandukanye na cataracte cyane, kubera cataracte ni hayo usanga ku jisho, uravye umuntu mu jisho ryiwe hari ko ikintu kiriko kiraza kirema hejuru ku jisho c'inyama. Mugabo ivyo birashobora gutera ubuhumyi mugabo ntabarahuma. Mugabo ibi turiko turavuga, ibi bituma bitera indwara z'amaso turiko turavuga na bijya bimenyetso birashobora kuyoborera umuntu ku ndwara y'ubuhumyi hamwe ata kintu na kimwe azoba kibona. Nuko iyo umuntu yabuze insanganyangaburo cyangwa vitamine A cyangwa mu ngaburo yiwe akaba afite vitamine A nkeya mugabo icyunyu bita zinc gituma iyo nsanganyangaburo itembera mu maraso yiwe, ibikwa mu gitigu kandi ikoreshwa neza n'umugabane wo mu jisho twita retine. Icyo gihe ntagira bya bimenyetso twavuga gusa, ahubwo iyo ndwara atayivuwe ngo ikire aragera ku rwego rw'ahatakiro na kimwe kibaho azosubira kubona, no kuvuga cyagira ibyo twita cecité totale, no kuvuga akaba impumyi.
mbega dufatiye nyine ku bintu by'imyaka mu bisanzwe umuntu akuze amaze gushikana imyaka 70 80 90 gutyo ntaba agifite ingufu cyangwa umubiri wiwe ntumushoboza kubona neza nk'umwana agifite imyaka 15 12 n'ibindi mbega ingwara z'amaso zozo ntizishobora gutuma kuva bivanye n'imyaka umuntu abagezeko erega hari ibintu twita maladie degenerative ni ukuvuga ni indwara umuntu atabona akiri muto mu myaka 10 20 25 atayibona mugabo zigatangura kwerekana ibimenyetso byazo amaze imyaka 30 40 50 60 70 80 izo ndwara rero twita maladie degenerative si indwara zifata abantu bakuze mu myaka y'ubukuru kuko benshi bibaza ngo kubera akuze kubera afite imyaka 50 ngo ateza kuzigwara oya izi wumva za hypertension na diabete izi ndwara ntabwo ziza kubera umuntu akuze ahubwo n'amakosa umuntu aba yagiye akora guhera mu bwana none amafana ntituyanywa tukayagira ingendo yacu kuva tukiri abana inzoga ntidukura tuzinywa ibi bintu byo kurya imikate n'amabenyi ataco byiza mu mubiri umukozi kwa makubugari bw'umwumbati uburobi mikembe nitubihera tukiri abana bacu ntitubagaburira no kuvuga akiri umwana rero ibimenyetso ntubibona by'ubugwayi mugabo hajya ingwara ziba ziko ziriremarema buhoro hazogera rero mu myaka y'ubukuru 40 50 60 amakosa yagiye arakora guhera akiri umwana akaca yerekana rero ibimenyetso byayo ni ukuvuga mu yandi majambo rero izi ndwara z'amaso abasaza bagwaye bazirondeye guhera mu bwana bwabo ariko ikibazo kiriho hariho abana no muzosanga bafite imyaka 4 5 6 8 usanga bambaye amarori imbere y'amarori ajya bitango na marupe none abo bana ingibe byose maje kutubwira izo ndwara zaranse umwanya mu mibiri yabo gute kugira ngo zishobore kuronka umwanya wo gutororokana kugira ngo uwo mwana ashobore kwandura iyo ndwara ahanini ego nibyo nkuko mubivuze hariho n'abana bafite imyaka 10-15 usanga bambaye amarori batabona neza cyangwa mbere ugasanga bamwe barabaye impumyi bakiri abana bikomoka hehe ubwa mbere urabona umwana amara amezi 9 mu nda kwa nyina wiwe inamwibungenze ibihimba rero biba biriko biratera imbere bikura development umwana ari mu nda nakanje guhera mu kwezi kwa gatatu umwana ari mu nda niho ibihimba bikomakomeye umutima ubwonko n'ibindi biba biriko birakura ku muvuduko ukomeye icyo gihe rero kugira ngo ibyo bihimba bikure byiremareme neza bitegwa hanini n'inyifato y'umubyeyi yibungenze abaganga bama babasigure yuko iyo umubyeyi yibungenza nk'inzoga n'itabi umwana ashobora no kuvuka ari kimuga cyangwa akavuka adafite ibiro bikwiye bisobanura yuko ubuzima bw'umwana afite mu nda nubwo azogira amaze kuvuka buterwa n'ingaburo y'umubyeyi nk'umugihe rero umubyeyi yibungenze kubera ubukene cyane kubera ubujuju kutamenya amabwirizwa ngenderwa ku y'ubugozi bw'iby'amagara ukuntu yofungura neza yonywa neza yo kwirinda indwara ugasanga yama kwazangaburo nababwiye ugasanga nk'umudamu yibungenze ari karari ry'uburobe ari karari ry'umukeze ku meza awukoze indagara zibiri cyangwa intete zibiri z'ibiharage ibyo akazobikora amezi 9 uwo mwana yibungenzwe uwaza kazovuka ari muzima oya iyo rero mu maraso y'umumama yibungenza atasanganyangabo cyangwa vitamine A ikwiye ihari zasanganyangabo zo mu gwa B akaba ataziriho kuko n'utwe yaroze twimisha ntikize cyo tununuzwa n'isukari yihereza cyangwa inzoga kuko utanga inzoga usanga nkaba twita bakizwa ahera inzoga akacaza kugira umwerera amafana na ya maji bashira mu isukari nyinshi icyo gihe rero uzoca usanga hageze ko uwo mubyeyi yibaruka mu maraso y'uwo mwana yibungenzwe uzosanga atansanganyangaburo B na A zirimo wa mwana akacagenda akamara amezi 6 atacarya atacanywa uretse ya maberebere ya mama wiwe nayo atagira bya bindi nyene amaze no gufungura naho wa mwana gacitanga ni bwa bugari bw'umwumbati ni bwa burobe agize ngo arafunguye naho by'ikizunga akacarya umuceri wera watakaje za vitamine zo mu gwa B mbere ugasanga abana nacacane nko mu misozi ugasanga nizo mfungugo nyine ataco zimaze aza kuzirya ari uko bazishuhije akarya umushusho icyo gihe uwo mwana rero
atari ibindi bitangaza yakorewe azoca agwara indwara z'amaso mbere n'uruhumyi ruce ruziramo naho abo bana rero bazikuye ni ukubera yuko yazikomoye mu nda kwa nyina. hanyuma tugiye gusozera kino kiganiro cyacu ariko amara kandi abariko batwumviza ndazi neza yuko bari bagiteze yompi ibitari bike nkumbure mu bashikiriza nk'ibijyanye no kwikingira n'ingene umuntu akwiye kwivura iyo ndwara ariko ciye ngirwa ko twumva yuko mubifitiye n'ubuhinga mbega nk'abajya abantu usanga bimwa izi ngohe zo ngaha hejuru bishobora kugira ingaruka ku maso yabo kubera ko tuzi neza yuko ibyo ari byo byose izi ngohe ziba zifite icyo zikora ku magara y'umuntu. kwimwa ingohe zo hejuru ku jisho nuhakwa kuvuga ijambo yuko ivyo byokorwa n'abantu batazi ko Imana ariyo yabaremye kuko kuba Imana yaduhaye izi ngohe zo ku maso cyangwa zo hejuru ku jisho ntabwo ari ibintu by'ibyatsi yapfuye kumeza hejuru ku mubiri w'umuntu yari icyo zikora. ingohe ubwa mbere zidukingira ivumbi intumo ibyatsi amazi yoshungurukira mu maso amaso yacu akononekara. n'izi ngohe zo hejuru y'ijisho nazo zidukingira nk'igihe imvura iguye nk'akarorero uravye imvura ishungurukira mu maso bituma umurindi w'amazi utashungurukira mu maso ngo ugore ingohe nazo usanga ubona ko zisanzaye zitoza kuzibira ayo mazi ari menshi kugira ngo haze make ayishobora kwihanagura amaso atononekaye. mugabo ntinokwemeza yuko arizo zitera kuzimwa ntibyoca bitera izo ngorane twavuze ariko n'amakosa kuzimwa kuko urumva yuko zifise akamaro. akaja mu mwosozerera ko nuko twobwira abantu bariko baratwumviriza yuko igihe cyararangiye ahubwo uburyo bwiza ni ukwikingira indwara utarayigwara hari ibyo twita prevention primaire ni inyifato nziza umuntu agira akikingira indwara atarayigwara kugira ngo ntayigware gusumba gutega amatiro kwivura wamaze kugwara. ni ukuvuga rero mu ijambo rimwe aba bantu bakunda gufungura ubugari bw'umwumbati ubugari bw'imikembe uburobe aba bantu bakunda kunywa amafanta inzoga aba bantu bakunda kunywa itabi imikate n'amabenyi bikoze mu ifarini yera niba bikore gusa babuze ukundi bogira simvuze ngo ntibabikore kuko hagupfa umunsi wopeje hakwishwe n'inzara worya bibi. rero mugabo igihe cyose bishobora ko abantu bohindura niba ry'ubugari bw'ingano ubugari bw'ibigori bukaranze atari burya bweruka mu gishingo cy'amafanta abantu boza baranywa imitobe bikaye bo nyene mu vyamwa canke bakarya ivyamwa mu gishingo c'icyayi n'ikawa abantu bonywa ubuyi canke bakanywa icyayi ciza bikozwe mu mababi y'amavoka mu mababi twita tin mu cyayi bita pomarin amacayicayi hanyuma ababishoboye bagashyiramo ubuki mu gishingo c'isukari bazaba bariko barikingira indwara nyinshi kandi tudasize inyuma n'indwara z'amaso. tubabaze rero ingene umunyagihugu ashobora kwikingira icyo kiza cyangwa iyo ngorane y'amaso. ni ukuvuga umuntu agomba ko amaso yiwe amera neza hari ibintu bibiri yokora. ubwa mbere ni ukwikingira mu kwibuza ibituma byose bituma umuntu yogwara amaso igihe biba ari mu bihe bimushobokera. kabiri ni uguhereza umubiri wiwe ibintu bifasha kugira amaso yiwe akore neza kandi abandanye aguma ameze neza. duhere ku icyo cya mbere ibintu by'amafanta ibintu by'inzoga ibintu by'itabi ibintu by'imikate n'amabenyi bikozwe mu ifarini yera n'ibintu byose biba byararunzwe mu isukari umuntu wese agomba ko amaso yiwe aguma ari meza yogenda arabica kure akabyihereza gusa igihe atabyihereje atobandanya abaho neza kubera yuko aba ari mu bihe bigoye. hanyuma kandi ku bijyanye n'ubugari ni byiza ko abantu bimenyereza kurya ubugari bw'ibigori bukaranze mu gishingo cy'ubugari bw'ibigori bwera. ni byiza kandi kwimenyereza kwihereza ubugari bw'ingano mu gishingo cy'ubugari bw'imyumbati bwo mu buryo ubwo aribwo bwose aho rero yoca agira amagara meza amaso yo akaba yakingiye. ku bijyanye naho ni mu gihe yoba amaze kugwara ikintu yokora hariho umuti uhambaye cyane umuntu ashobora gufata agwaye amaso ajya atabona neza mugabo ataraba impumyi ajya atabona neza aremerwa mu maso igihe arabye itara cyangwa umuco cyangwa ariko arasoma ariko araraba kuri ordinateur cyangwa araba televiziyo aremerwa ku izosi iyo izuba rimurasiye mu mutwe akumva umengo yosara. ibyo urashobora gufata ibintu wewe nyine wikoreye n'amara uyafise ukaba wobika ukayigagira aho wayashize. uwo bikora gute? ushobora gufata ibintu bita karoti
ikaroti hamwe na beterave itukura ibyo twita beterave rouge ukabivanga. Ni ukuvuga ushobora kugenda ku isoko cyangwa mu murima wawe ugafata ikiro cy'ikaroti nshasha zisoromeweho, ugafata n'ikiro cya beterave itukura nshasha zisoromeweho, ukazironga neza n'aya mazi yitwa ngo ni meza yo kwirobini cyangwa kuri rusengo biterwa n'aho umuntu aherereye. hanyuma hejeje kuzironga neza ntuzihwate zaba izo beterave cyangwa izo karoti, oya ucuzinika mu mazi izo karoti na beterave avuye ku ziko ariko arabira. simvuze guteka, amazi yabize wahejeje kuronga za karoti zawe na beterave ikiro ucuzinika mwayo mazi avuye ku ziko ariko arabira, bica bimara amasegonda 30, 1 2 3 30. uhejeje kuvyinika mu masegonda 30, ikindi woca ukora ni giki, nuko uca ufata za beterave zawe ntuzihwate ariko ufata imbugita ukureko kajya kantu kagashishwa muvano membrane, akantu kagashishwa gatoya kari hejuru kajya kaja kwivu, hanyuma ahandi ukaca ufata akuma bita hate karoti ku badafite ubushobozi bwo kuronka amamashini agezweho bita centrifugeuse. ukaca ufata akuma bita hate karoti gafite intoboro nyinshi ntonto, ukashifata ya karoti yawe na beterave ugakubako cyo bita hape mu gifaransa, gushika n'ahagenda hakoroka utuntu duto duto tumeze nk'isombe basekuye zinoze neza. hanyuma utwo tuntu rero dukoroka duciye muri izo ntoboro nitwo umuntu akanyiye mu ntoke cyangwa mu gitambara mugabo yisukuye neza, kandi akoresha igitambara kitagira irangi kitagira amabara, hanyuma kandi cyameshwe neza kikandikwa ku zuba. umaze gukanya rero mwa cya kiro cy'ikaroti urakuramwo umutobe, ni ukuvuga atamazi wavanze ungana n'imiburiburi inusu y'ilitiro. kiriya kirahure kinini cyane kiravamo cyari igihe gikombe cya mirongo cyuzuye umutobe. no muri beterave naho nuko, ni ukuvuga ko ucukuramwo ilitiro y'umutobe n'iyo karoti na beterave. mugabo kubera yuko beterave itukura ifise akanovera kataryoshye cyane, ushoboye kuronka umutobe w'inanasi yeze neza urashobora kuvanga n'umutobe ukanye mu nanasi nko mu cya gatatu cyangwa cya kane cy'inanasi kugira gusa wa mutobe wawe uhindure akanovera. ushobora no gukanyiramwo indimu imwe kugira nabyo bihindure akanovera. wa mutobe rero ukuye mu ikaroti no muri beterave uwuvanga, hanyuma ukacunywereraho ntuwubike. impamvu ni iyihe? ni ukubera yuko insanganyangaburo aricyo kintu nyamukuru turondera muri iyo karoti n'iyo beterave, kubera rigwiriyemo ibintu twita betalayine, alpha carotene, beta carotene A, beta cryptoxanthine. ibyo byose umubiri bigeze mu gitigu umubiri ucubihinguramo insanganyangaburo cyangwa vitamine A bita retinol, bituma bikingira imitsi yacu y'amanera, bigakingira n'amaso kugira ngo uduhimba bita retine two mu maso ntitwononekare, twonone n'ibintu bita radical libre kugira ngo umuntu acaguma abona neza. ufashe rero umutobe wa beterave, ikiro cya beterave ku munsi n'ikiro cya karoti ku munsi ukabikora mu mutobe, hanyuma ukawunywera rimwe ku munsi, ukacubigira nk'ikiringo kiri hagati y'iminsi 30 na 60. ushobora kuba ugeze ku rwego rwaho n'amarori usanga wayibagiriye muhira utabizi kuko umubiri utaba ukeneye. kuvuga ku kwezi kumwe cyangwa amezi abiri, ukwezi kumwe gushika ku mezi abiri, biterwa n'urugero umuntu aba yarasinzikayeko. mugabo rero kugira ngo umubiri ukoreshe neza insanganyangaburo B, nuko twavuze mu kiganiro twatanze mu ndwi heze, suko aba afise vitamine A gusa yakuye muri beterave na karoti, ahubwo nuko aba afise ibindi bintu bibiri bituma iyo nsanganyangaburo ibikwa neza mu gitigu, igatembera bikanahishika mu maso kugira ngo twaduhimba bita retine tuyakire tuyikoreshe neza. twaragiye twononekara naho twongere tugire regeneration, nuba twongere tunaguke. icyo gihe rero ibyo akenera ni ibintu birimwo icunyunyu zinc hamwe n'ibinure
bitonona umubiri bitazibye imitsi twita les acides gras essentiels. Ivyo rero yobikura hehe? Yobikura ahatandukanye mugo cyane cyane hariho intete bita sesame, graine de sesame. Bamwe mu gihugu babyita ngo ni uburenda, n'udutete duto dushaka kumera nk'intete z'ingano, mugabo dufite ibintu bigaburira umubiri ku rwego ruhambaye cyane. Muri sesame rero harimo icyunyu bita zinc gihambaye, kica gituma yansanganyangaburo A igitigu cyahingura muri beterave no mu ikaroti icirikwa mu gitigu. Iyo rero amaraso ariko aratembera ya vitamine A irava mu gitigu ikagenda igakoreshwa n'amaso kugira ngo uduhimba bita retine two mu maso tuyikoreshe, ari byo bica bituma umuntu agira ibyo twita acuité visuelle, ni ukuvuga atabona neza atari ibintu byo kubona ibintu by'ibikeke canke wabire hypersensibilité à la lumière. Iyo aravye ibintu by'umuco, television, izuba, itara, bigatuma amaso atumva imisonga, navyo biri ibimenyetso biranga uburwayi bw'amaso. Iyo zenke ihari na vitamine A ica bikingwa. Ikindi cya kabiri kandi yokenera hambavu ya wa mutobe w'ikaroti ni ibinure bita les acides gras essentiels. Muri sesame harimo ibinure byinshi bita les acides gras essentiels. Ni ubwoko bw'ibinure umubiri udashaka kwihingurira kandi bitigera na rimwe bizivya imitsi kuko bidatanga cya kinure kibi twita cholesterol LDL cyangwa VLDL, ahubwo n'icyo kinure kibi kiba cyabaye umurengera ugwijije ibyo binure mu maraso bita les acides gras essentiels na cholesterol ikigenda igabanuka k'igiti gice kiyihinguramo indurwe inoza ibifungurwa mu rura rutoyi maze mu buryo imitsi yawe ntiyononekare. Muri sesame rero zinc n'ibyo binure les acides gras essentiels bizoca bikorana na yansanganyangaburo cyangwa vitamine A wakura muri carotte na beterave itukura. Hanyuma ubwo buryo ubikoze hagati y'ikiringo cy'amezi 12 ukasanga ingwara yawe y'amaso n'amarori wabiye. Hama icitonderwa mwizo sesame kandi harimo insanganyangaburo zo mu gwa B na cyane B ya mbere, B ya gatatu, B ya gatandatu. Ivyo umubiri usanzwe ukeneye kugira ngo imitsi yacu y'amanere abagwaye amaso bakunda kuba itegikora neza vyongere biboneke neza. Mbere ibinure bita lecithine biri muri sesame navyo bigatuma umubiri wacu wihingura ibintu bita gene domyerine ikingira imitsi yacu kugira ngo ntidarire ntiwumve utonekara ahantu hari imitsi y'amanere nkabyo byo kuremerwa ku izosi, umutwe ukameneka n'ibindi, kandi bica bituma nabyo by'ugwibagiza bica bihera. Igihe rero woronka carotte na beterave na sesame ukabifata kugo rugero rwiza wocu usanga amaso yakize. Ni ku rugero rw'abantu bose aho rero dushaka kuvuga nk'abana n'abakuze bo bifata cyo kimwe? Oya, uru rugero twavuze ni ku muntu akuze guhera nko ku myaka 9 kuduga gushika ku myaka y'umuntu akuze nyene, guhera ku myaka 9. Mugabo abaye ari umwana muto urugero rwohinduka bivanye n'imyaka afite. Nk'akarorero nko kuri carotte, nk'umwana ari hagati y'imyaka 3 n'imyaka 8 yofata ica kabiri cy'urugero rw'ikaroti umuntu akuze yafata, no kuvuga inusu y'ikiro. No kuri beterave nyene yofata inusu y'ikiro. Mugabo nk'umwana muto ari hagati y'umwaka 1 n'imyaka 3 yofata ica gatatu cy'urugero rw'umuntu akuze, no kuvuga ica gatatu c'ikiro cya beterave cyangwa ica gatatu c'ikiro cy'ikaroti. Hama kujya na sesame naho umuntu akuze yofata ibiyiko binini kuye asupu 12 mu gitondo saa 6 no ku mugoroba bakaba bimaze bikaranze. Mugabo abaye ari umwana ari hagati y'imyaka 3 n'umunani yofata ibiyiko 6, 2 mu gitondo, 2 saa 6, 2 ku mugoroba. Ariko guhera ku mwaka 1 gushika ku myaka 3 yofata nk'ikiyiko kimwe mu gitondo, ikindi saa 6, ikindi ku mugoroba. Ariko kuri sesame naho urwo rugero rworenga be ni karoti, nta ngaruka mbi nimwe bishobora kuzanira uwo muntu agwaye kiretse agwaye indwara bizirana. Kugira naho umenye ko yabagwaye indwara bizirana nuko yo barashikira abahinga bajejwe iby'amagara y'abantu akaraba agasuzuma umubiri wiwe ko atazi ingorane ufise. Kuko nk'akarorero iyo beterave yifashe agwaye indwara y'igisukari imwe twita diabete mu Gifaransa, isukari kiduga cyane kuko beterave itukura isanzwe irimo isukari nyinshi ku buryo n'umuntu afite isukari nke mu maraso imwe twita hypoglycemie afashe uwo mutobe wa beterave ya sukari yiwe yo mu maraso ikiduga ikakija ku rugero usabwa.
ni ukuvuga rero ni ukubifata mu bihe byiza bibereye. mutubwiye kubifata mu bihe byiza kandi bibereye, reka rero dufate nk'uwo mutobe w'ikarote hamwe na beterave. Mwatubwiye ku bana, mwatubwiye ku bakuze, kandi mwatubwiye ko ari hagati y'iminsi 30 n'iminsi 60, ni ukuvuga hagati y'ukwezi kumwe n'amezi abiri. Mbega ni saa sita mu gatondo no ku mugoroba cyanke umuntu yobigenza gute? Ni ukuvuga kuri sezame yo twavuze yuko ufata mu gitondo saa sita ku mugoroba, mugo tuvuze ku mugoroba si mw'ijoro. Impamvu ni kubera yuko sezame naho atariyo turiko turigisha muno mwanya isanzwe ifise ibinure byinshi gushika ku bice bishika 58 kw'ijana by'uburemere bw'ubwo rugero wihereje, ni binure gusa, kandi kagira n'indema mubiri nyinshi gushika nko ku bice 20 kw'ijana. Uramutse rero uyifashe mu ijoro ukashika kuryama, izo mfungo wariye ziri kumwe na sezame ntiziza gusebwa neza mu mushishito, icyo twita digestion, mbere no muraro utoye. Ni ukuvuga woca ubyuka wuzuye inda kuko imfungo wariye atacyo zakumariye. Ku mugoroba rero ni ukuvuga nkaje saa 11 saa 12 mugo kuvuga uza kuryama haciye nk'amasaha 3 cyangwa 4 waheje kwihereza sezame. Nuko umutobe w'ikaroti na beterave nawo mu gihe uba wabyihereje ari bishasha bisoromeweho, byasoromwe no munsi cyangwa byaraye bisoromwe, kuko nibyo byiza, kandi bikaba bitanikiwe ku zuba, nibyo byiza. Kandi umaze kubigura akabizana muhira naho ukaba utabishize ahantu hari umucyo w'itara ngo umubirasirako, biba birimo insanganyangabo cyangwa vitamine C nyinshi. Ivyo navyo ni byiza cyane. Mugabo iyo nsanganyangabo uyifashe mw'ijoro, nuvuga nkajya ku mugoroba saa 12 saa 1 saa 2 ukashobora kuryama, ikituma haba ibyo twita éveil nocturne, ni ukuvuga uraruragaragurika ukabura itiro kubera vitamine C. Simbi ahubwo no kuba wayifashe ku rugero mu bihe bibi, nuvuga ko uyifata mw'ijoro na cyane ku bantu baronka itiro bibagoye. Aho rero uyifata uwo mutobe wawe w'ikaroti na beterave ni mu gitondo, umwanya wari wo wose kuva mu gitondo gushika saa 11 y'umugoroba, wofata mu mwanya ugomba. Kandi ushobora gufata rugero twavuze gw'ikiro ca beterave n'ikiro ca karoti ukabigaburamo kabiri cyangwa gatatu. Ntukore umutobe ngo ubike, aho ugafata nk'ubu inusu kilo ya karoti mu gitondo, inusu kilo ya karoti mu masaha y'inyuma ya saa 6 nka saa 8 saa 9, na beterave ukagira uko nyene. Ico gihe rero byoca binakorohera mbere ntibinakogamire kubera utafashe urugero rurerure, ukabigaburamo kabiri mugabo ku munsi ukarara bimaze, kandi ntubifate mw'ijoro. Aba bariko batwumviza, mbega kubera iki umuntu atokwikorera umutobe gwiriye hanyuma akazogenda arufata buhoro buhoro? Ni ukubera yuko ibyo wowe uri kuragira ibintu bitari mu ubwenge n'ubuhinga. Impamvu ni iyi: nk'ubu ukanye umutobe w'ikaroti ukaca uwushira mu kirahuri ukaca uwutereka ngaho, mu minota 30 uwuravye uzosanga wahinduye ibara, usigaye usa n'umutoto uhishiye. Bisobanura iki? Bisobanura ibintu twita carotenoide, ibyo bita luteine, zeaxanthine, cryptoxanthine n'ibindi biba biriko biravamwo, kandi ivyo nyene n'ivyo igisigo cari guhinguramwo insanganyangaburo canke vitamine A ikomeza abasirikare bagwana n'umubiri, igakinga ingwara ya kanseri, igakingira amaso, ikavura n'ingwara z'amaso. Ni ukuvuga rero mu yandi majambo, uko wa mutobe wubika ni kugenda wononekara. Ariko dufata n'akaroti twebwe muri Sofotec, hariho ubuhinga dufise, dushobora gufata ikaroti tukayikuramwo amazi yose tutayanikiye ku zuba, kandi nko mu masaha 6 turafite amamashini mu masaha 6 wayikamuye n'amazi. Amazi amaze kuvamo, amavitamine yose n'ibyinyu bikagumamo, ushobora kubika ivyo bintu byawe, iyo fuyi ya karoti n'umwaka n'imyaka 2 itononekaye. Mugabo ufashe umutobe wakanye kawushira mu icupa ugapfundikira neza, nange tuko woba wagiye sterilization gute mu masaha atarenga 12 ryacupa ryawe ryaturitse kubera ama microbe. Rero kirazira umutobe ukanyumgo w'iryo kuwubika umwanya, kiretse wawubitse muri frigo gusa niho wawubika amasaha nka 12 gushaka ku masaha 28, wawubitse mugabo muri frigo. Tugiye gusoza kino kiganiro cyacu, abariko batwumviriza ngira ngo bariko barafashwa nk'akaja mu mushikiza, nk'aba bariko baratwumviriza mu ntumbero yo kwifata neza, kwitwara neza kugira ngo iki cyago cy'amaso ntigishishikaye kibasinzikaza.
abo rero n'abantu babiri hariho abamaze gufatwa nkumbure n'abandi batarafatwa abo bamaze gufatwa abo kwitwara gute hanyuma abo batarafatwa kugira ngo bashobore kwikingira imbere y'uko bagwaye iyo ndwara uwo babwiriye akajambo ka nyuma ni ukuvuga abo bamaze gufatwa icyo nababwira ni icyo nyene ni ukurondera umutobe w'ikaroti na beterave agafata ikiro ku munsi cya beterave n'ikiro cya karoti cya beterave akagitegura kujya kuntu twavuze akacihereza kandi ntiyumva rose agahere ngo acabihagarika atarakwiza cyakinisha n'aho atakimenyetso na kimwe cy'uburwayi bw'amaso bumwe twavugira ibimenyetso byabwo agifise nuva hagati y'ukwezi n'amezi abiri arashobora no kurenza biterwa n'ukuntu asinzikaye hanyuma kandi akamenya yuko kwivura indwara utikingiye ibitera iyo ndwara ni ukuruhira ubusa ni uguta umwanya ni uguta amahera ni uguta umwanya ni byiza rero abantu bariko barafata uyu mutobe kwirinda inzoga bakirinda amafanta bakirinda isukari icyayi kawa bakirinda imikate n'amabenyi bikozwe n'ifarini yera n'umuceri wera bakawurya babuze uko bagira ubugari bw'imyumbati uburo b'imikendo bakabisubiriza ubugari bw'ibigori bukaranze butera kandi canke ubw'ingano hanyuma kandi bakibanda kurya imboga na cyane cyane zirya ziribwa zidatetse nk'ayo makaroti amashu amatomati ibitunguru tungurusumu akazara birya cyane mu gihe ariko arivura ku buryo babandi bataragwara naho mugo bakeneye kwikingira si ngombwa bafate urugero rwa beterave twavuze si ngombwa bafate urugero rw'ikaroti twavuze mugabo arashobora kuzararya beterave n'ikaroti mu mboga mbisi salade kumburije n'ikindi kiganiro tuzokigarukako mugabo akarya nk'ikaroti zibiri beterave imwe ku munsi mugabo akabirya bidatetse ko niho haba birimo iyo nsanganyangaburo bikwiriye agahekenya cyangwa sezame naho akazarahekenya ibiyiko nka bine ku munsi atagwaye si ngombwa kwiza bya biyiko 12 nubwo buryo bari karikingira izo ndwara z'amaso na cyane cyane ku banyeshure biga bakoresha amaso cyane abashoferi na cyane cyane bajya batwara ibiduga binini kuko bajya bakoresha amaso cyane hamwe n'abantu bakunda gukora ubushakashatsi bishiye mu ma ordinateur mu bitabo mu gusoma abo bokenera n'imiburiburi umutobe uvuye mu nusu y'ikaroti ku munsi kugira yikingire indwara z'amaso kandi ntagote yambaye amarori kiretse ari yindi sanganya yabaye hanyuma kandi mugabo bagahindura uburyo babayeho kuko abahinga bavuga ngo ivomye prévenir que guérir ni byiza kwikingira biruta kwivura igarama rimwe ryo kwikingira indwara risumba ikiro kimwe cyo kwivuza ni ukuvuga iyo utikingiye ubiciye mu guhindura uburyo ubayeho uzosanga wakoresha amamiliyoni menshi uri kurivuza mbere kenshi n'iyo ndwara ntibeho mwari kumwe na jewe Maître Alex Harimenshi umurongozi w'ikigo Nifoteke Burundi mushobora no kwironkera n'ibindi biganiro byinshi by'akanovera mubicishije mu kuba mu mugwi wa Nifoteke Ingaburikiza umwe mu mirwi irenga 150 yigisha ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ubuvuzi kama mushobora kandi no kwironkera kandi mukizigamira ibiganiro byacu bitandukanye byo mu buryo bwa mareresi hamwe na audio mubicishije mu gukurikira ico kiraro tumuhora wacu wa YouTube kugira ngo mushobore kwironkera no kwama muzigama ibiganiro byanyu ku murango no mwijoro mutarinze kubisaba mubicishije mu gufyonda ku muhora wa YouTube Nifoteke Burundi mubicishije mu gufyonda subscribe canke sabone ku muhora wa YouTube Nifoteke Burundi hamwe no
mufyonda kuri ako gakengeri mubona ngaho mu kuboko kw'iburyo no guca mufyonda kandi kuri ako kajambo kanditse tute canke all bigategwa n'ururimi mukoresha, maze mw'ubwo buryo mukaba mwemeje yuko muzohora mumenyeshwa ibiganiro vyose bishasha tuba dushize ku muhora wa YouTube, kandi mukaba mushobora no kubisabikanya na bagenzi banyu kuri Facebook no kuri WhatsApp mufyonze kuri share canke partage y'ikiganiro cose kiba kibahimbaye. Hamwe naho mwaba mukeneye ico musiguza ku kiganiro cose muba muhejeje kumviriza, murashobora kudutelefona kuri telefone yacu na WhatsApp yacu ikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 79 666 439.